Mu Burundi abatari bake bakinjika ku mashiga, ayo nayo akaba agizwe n'amabuye atatu. Ico benshi batazi ni ingaruka mbi ziterwa n'ubwo buryo bwo guteka ku magara y'ababukoresha. Umushakashatsi akongera akaba umwarimu wa kaminuza mu bijanye n'ubutare n'agataka Louis Nahimana arasigura ingorane ziterwa no guteka ku mashiga agizwe n'amabuye atatu. Ububi bwayo ubwa mbere hoho uriko uracana umucanwa urasabagirika hirya no hino. Iyo ubushuhe bwinshi ntibwinjira mu isafuriya bigatuma rero ukoresha inkwi nyinshi cyane. Iyindi ngorane ya kabiri atera, urukwi rucana nabi hariho ivyotsi kenshi na kenshi, cane cane iyo urukwi rutumye birya vyotsi biraza ari vyinshi cane. Tuvuge nko mu nzu z'ikirundi nk'impuzu zose bashirayo usanga zinuka imyotsi, abantu barahema ivyo vyotsi bibi, ugasanga birashobora kubatera indwara naho batabibona ubwo nyene. Haheze iminsi birabatera indwara zo mu mahaha, kwivyiringira mu maso. Urumva nyene ivyo vyotsi ni ivyotsi bitamerera neza donc ubuzima bw'abantu. Abarya batekesha ivyo amashiga asanzwe canke amashiga mabi, usanga iyo bariko bakora bataraniwe, ugasanga barababagurika cane, bakorera ahantu hashushe hari imyotsi myinshi cane, n'uburuhe bugaca buziramwo n'ingoga. Aha kuri uno novuga yuko ari ivyo ingorane amashiga arya asanzwe atera. Ariko ivyo vyose rero ukoresheje amashiga ya kijambere biragabanuka ku rugero runini cane.